kuri wa Mungu igenekerezo ya 19 na mukiza 2020 urunani rw'amashirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ayabakoresha babo CATDE-BURUNDI rwatanze impapuro z'umutsindo ku bakozi bo mu nzu 146 bakurikiranye inyigisho zatanzwe n'ubwo runani zijanye no gukinjika, gukunda igihugu, kuvyara ku rugero, kwakira abantu n'ingenzi mu bibanza by'uburaro n'ingenzi. Manirambona Richard arongoye ubwo runani yamenyesheje ko iryo shirahamwe rimaze guha izo nyigisho abakozi bo mu nzu 21,405. Manirambona yamenyesheje kandi ko ibikoresho bakoresha mu kwigisha vyatanzwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Nagomba kubanza kubacira ku mayange igituma no musi dukoraniye ngaha nukubera imikangara 146 tugeze imisi tukariza ubwenge mu bijanye n'umugabo gukinjika, ibijanye n'ivyo kwakira ingenzi n'amahoteli, ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, service dotable, mbere bakaba baranzwe n'inyigisho zo gukunda igihugu no kuzikundisha abandi. Iyi mikangara 146 imaze igihe iriko irakariza ubwenge, ikaba yashoboye gukariza ubwenge ikoresheje ibikoresho bigezweho, nabyo ikaba ari ingabire twahawe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Mu gihe himirije amatora, Sindayihebura Renovato yaserukiye umukuru w'igihugu muri ivyo birori, yasavye abo bakozi bo mu nzu kwirinda no kwiyubara aboza bashaka kubakwegera mu nzira mbi mu gushaka guhungabanya amahoro n'umutekano. Aho bishobora gushika ko hariho abakozi bo mu nzu babuzwa kuja gutora n'abasanzwe babakoresha, ivyo navyo bikaba bitandukanye n'ibwirizwa shingiro rya leta y'u Burundi duheruka kwitorera. Tukibaza neza yuko abatwumva bose na cyane abajeje intwaro abakoresha bogerageza bakaraba yuko muri iki gihe ata murundi numwe yobuzwa ubwo burenganzira bwo kwitorera indongozi. Ndagijimana Benjamin arongoye umugambwe CNDD-FDD mu gisagara ca Bujumbura yatanze ingabire ingana n'itoni 3 z'umuceri, itoni imwe y'ibiharage n'ilitiro 100 z'amavuta bizofasha gufungurira abaje muri izo nyigisho. Umuceri ntugenda wonyene, itoni y'ibiharage ubu yaserukiye umugambwe yamenyesheje ko koperative Sangwe CATDE-BURUNDI ayemereye imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi, mugabo babanje kwerekana ubwo koperative itunganijwe. Ikindi kintu gihambaye umukozi wo mu nzu nivyo hari hishira hamwe, ariko arabwirizwa kwitabira uyu mugambi wanyeshura mukuru w'igihugu c'u Burundi uvuga yuko abantu bogerageza uko bameze kose bakaja hamwe. Ariko ndabaza ati hariho koperative yananiranye, canamubwira nti umunsi mwanyeretse ibiro vy'iyo koperative niyazejo ujya mukuru wanyu niyazejo akambira ati ngo tukweke vya biro vya koperative kugira ngo namwe muje kuwo murindi w'abandi. Mego murantegera uko nidushaka ko uwo murindi ufatwa n'abantu basanzwe batunze, cyo bamarije ko basanzwe batunze, dushaka ko duhera kuri mwebwe nyene murya ikiremve mucirasheko. Nico gituma na komite yiwe baca baza tugasha tubaha imiliyoni 5. Bamwe twaganiriye baronkejwe izo mpapuro barashimira ikigo CATDE-BURUNDI kukuntu kidahengeshanya kubashigikira mu bijanye n'inyigisho. Irakoze Inesi umwe mu baronkejwe impamya bushobozi amenyesha ko inyigisho baronse mu kiringo c'amezi 8 zabunganiye vyinshi mu bijanye n'akazi kabo ka misi yose, akavuga ko agiye gukinjika neza gusumba uko yabikora. Uru rupapuro je ndose nubwo metse neza ko
ivyo nize ari ivy'ukuri atari ivyo kumunwa gusa. Ego hama ico nzorukoresha ni vyinshi cane gose gusa Imana ibimfashijemo ndose nk'akaraka voilà ndashaka gukora. Arangiza asaba abigeme guhurumbira izo nyigisho kuko zizobafasha gutunganya neza ingo zabo. Novuga yuko abigeme turacafise kakantu ko kwikengera muri make. Twe abo twatanguranye benshi bagiye barabiheba. Ego gusa novuga yuko njya karanka abanzi bigeme bagenzi biwanje ko boshiramo ingufu cyane gose bakagerageza kwiga kuko umwuga wo gukinjika ni umwuga mwiza cyane gose. Abakobwa tugashiramo ingufu cyane gose mu gukora. Mana yubahwe Yohana, umugabo w'imyaka 52 y'amavuko, avuga ku mutumba Mahonda muri komine n'intara ya Gitega, avuga ko inyigisho yahawe na CATDE-BURUNDI ari ngirakamaro kuko zizotuma atunganya neza ibikorwa byo gukinjika kandi ko ari wo mwuga umutungiye umuryango. Ibintu byo gukinjika nababwira uko n'umwuga wanteje imbere wafashije uko kuvaje kubaka nubatse muri no mwuga byari muri uwo mwuga abana baje biga kubera uwo mwuga nukubasobanzosura muri no mwuga nyene nta wundi nzohinda cyane ivyakunda nkaronka utundi tuntu bangikanya nibadufasha abo muri CATDE-BURUNDI cyane na leta nyene kaduhingurane uzasha kubangikanya umwuga umwe wonza inyoni ushaka kudandaza cyangwa ugakorera ubundi mu kindi kintu bakora restaurant ugakora hotel turabishoboye. Mwomenya ko Nkurikiye Gerard batazira Musumari yaririmbye indirimbo Musumari ari we yaryoheje ibyo birori mu gihe benshi bari bazi ko yitavye Imana. Turafise inongozi ozidukunda ozuburundi